ndabaramukije aho muherereye hose je ndi CV Mix kuri microphone ni Kimamara TV rero murabizi ko Kimamara agency nko bisanzwe iminsi yose tuba turi mu kazi ko turakora publicité tubereka ibyiza bigize Burundi ahanye twereka ni Jambo Tour Services. Leo Jambo Tour Services ibazaniye imiduga myiza nko murabona ngahe marone ko bagina byanditseko yaba imiduga mito nko murayibona ni imiduga ifise abashoferi beza ikaba ari imiduga rero ikoreshwa cyane nko mu bintu by'imanza mu gufata ingendo abantu bashaka gutembera no gukoresha imiduga umunsi wose imisi ibiri ariko iyo tugeze cyane ku munsi wa gatatu no kuvuga ko ku munsi wa gatatu umuduga wakotwa ibihumbi 120 ushishikwa ku bihumbi 100 umuduga ku 150 bagenda bakugabanya iyo ushobora gufata imisi myinshi nko mumvise umusheferi kare yavugisha rero hari kumbura hari byinshi muba mutamenye ariko reka turondere umwe mu bantu bari hano nko mura turi kumwe na benshi ngaha kugira ngo abaganirize anababwire byinshi bijanye n'ibi bikorwa byabo byiza muko murabona ngaha anya aha ni Jambo Tours Agency Burundi mwabonye kadusaba umushefu umwe hana atuganiriza kuri no ncuro turi kumwe n'umwe mu abakorera iyi service doko abakora muri Jambo Tours Agency Burundi mtama twabonye ibikorwa byiza turavuga cyangwa tworengana twebwe uko dusanzwe dukora iyo tubonye ibikorwa byiza tubadushaka kugira ngo tubimenyeshe abandi tugiriwe amahirwe yo kubabona uno munsi dushaka mufatakanya mutuganirize kubijanye na ni Jambo Tour Agency n'ama service yayo kugira ngo abari kwa dukurikirana bimenye kumbere baba baza yuko hari byo dushaka kuvuga twetwe utari ko mugabo kumbere mwe muduhaye muco yobara karusho tubanje kora musa kwanza twenge tubasabye ko muri ndondoro nabe kwa dukurikirana ndabaramukije cyane hanyuma je nitwa Ivyiza Wilson abandi umwe mu bakora muri Jambo Tour Agency Burundi. Jambo Tour Agency Burundi ni agence de transport itwara abantu haba bagiye ku mamanza ama service atandukanye cyangwa mu buzi butandukanye hama kikaba ari gisata ciza cyo kunguruza abantu natwe turabyishimira dusanzwe tuhakorera bifise n'akarusho kanini nka twebwe biradufitiye akamaro kubera biratuma tubaho bidutunga imiryango n'akazi mu bisanzwe hanyuma tukaba dushima n'abakoresha bacu nabo dukorana muri rusange ko turabyishimiye hanyuma tukaba duhaye n'ikaze abantu benshi cyane muri service ko ni service nziza imodoka nziza nibaza ko mubibona ariko ni ibintu babibonera nabone yego hanyuma ni imiduga myiza iri bien climatisé kandi nibaza ko no mu mabeyi biciro ari byiza cyane bahaye ikaze cyane kabisa n'undi musi bazote abantu no bumvise ko ari agence de transport benshi babazi ko ari bus en commun kuvuga bizya aya mabisi bateka muri ville katwara abantu ni basigure ni agence de transport mu bihe buryo ni agence de transport mu buryo bwa location urabona ko ari amajipe ya location donc abantu bafise amashira hamwe kanaka tubahaye ikaze abantu bafise imanza kanaka tubahaye ikaze muri rusange niyo agence de transport dukora n'ibintu bya location umuntu yakoze umuduga muri Jambo Tours Agency abikora gute mwe mu bimukora gute no kuvuga ashobora kukota umwanya ungana gute akarusho na bon bitandukaniye he naho bahora bakota handi nibaza ko aho byo bitandukaniye amwe barabaha umushoferi twebwe ukuntu bimeze murashika kuri biro ngira ngo mwahabonye ni hajya kuri Kotebu no dusanzwe dukorera musi ya parking Maison Saint-Pierre musi ego ya Cibitoke ego me no kuvuga twebwe bwa mbere tubaha imiduga myiza yizewe kandi ikomeye igira kabiri n'ibiciro si birebire cyane sero n'imisi ugomba kumara harabama ama reduction atandukanye ibyo ababikeneye bashobora gushika kuri biro niho bashobora kubyumva cyane usumba yego umuntu agafata umuduga hama agafata umuduga tukawumuha wogeje uri bien entretenu amukaba wuzuye amazuru hanyuma nawe avuye kuri tere bivanye n'amatere yakoze nawe akagaruka akatwuzuriza hanyuma tukavana ko neza bivana no kurumva mwavuganye donc bivana nuko tuba twavuganye we washaka turaharura kuma index hanyuma cyangwa we washaka tukamwuzuriza cyangwa tukaverifya abonye yuzuye nawe akatwuzuriza none uretse ibi byo gutembera ngaha anya ni imiduga myiza uri kuraraba minini ishobora gukotwa n'abantu je no vyita ko bari VIP atembera nk'umuntu avuga ati nshaka kujabuka nk'igihugu baramuha canke
ngaha mu Burundi gusa egome cyane zirashobora kujabuka mu bihugu bibanyi ziragenda ni kenshi bama bagiye hari abama bamaze kudukota bakagenda aba ngaha mu gisagara bakadukota cyangwa n'abaduze mu gihugu hagati bakadukota. Reka tugushimire. Murakoze cyane namwe ndabashimiye cyane. Rero kuba ariko baradukurikirana nagenda babwire kuba ariko baradukurikirana nagenda babwire yuko iyi agence ifise imiduga myiza ikomeye ikiri mishasha kubera ko bayikurira hanze barimporta akandi karusho nagenda babwire baranayidandaza. Ni kuvuga ko barimporta imiduga bakuye hanze barakora ibindi bintu bya muri location za mariage nkuvuga amakanzu intebe ibindi bintu byinshi ndaza kubereka. Hama kandi abantu bagira ibi bya tourisme bashaka gutora umuduga ukamarana iminsi ukamarana iminsi 3 bababwiye ko bakorera kuri Kotebu ni inzu y'etage iri hepfo ya Kotebu ni muri mu nzu ya kabiri hejuru ihanura bibe na Iteka FM ya yego ni muri mezo yo hejuru muri biro nimero 4 aho ni kuri biro ariko kandi urumva barafise naho bakorera aho badaneza ama pièces de rechange no kuvuga icuma cyo muri umuduga kiba kigize ikibazo urabona mwabonye ko ari imiduga myiza indani irimo climatisere ifise ikoresha technology umuduga udashobora kuyiba udashobora kugira ko ikindi kibazo cyose no kuvuga udashobora kugura ngo utware batagwaye uburenganzira. Rero turabaha ikaze twaganiriye na benshi batandukanye reka tubandeye tubatambereza mu bwami bw'ibikorwa bwa ijambo. Murakoze cyane. Yes byande niriko ndababwira nababwiye ko dukaze tuba dukaze no kuvuga Kimamara TV turi mu kazi kose ubu nta guhagarara. Rero nababwiye yuko dufise ahantu hari ibyo gukotesha no kuvuga ibikoresho dukoresha muri mariage amakanzu amakostime amasahani iki impande ya miduga yo murabona ikinya carakemutse ubu turabandanye kanze kubereka yari presentation. Ntabwo ari urunwa ntabwo ari urukurukuru ntabwo ari gushikuza ubu turi hano nshaka ndabatembereze mu bwami bwaho dukora location y'ibikoresho byose mushobora gukoresha muri mariage ahantu hambere hari suku hari ibintu byose byiza mwamwifuza ku bakunzi b'udupira twiza twatundi umuntu yambara mu rubanza ukibaza umuntu wahehe akabegwa gusanga abana beza bakeye bahiye bameze neza ugasanga urubanza baseje cyane hano bari imbutano murazibona zimeze neza ziyazi ahandi usanga zizindiye mugabo twebwe biba bizimbutse hanyuma ndani mu rubanza murabizi ko tuba dukeneye kunwa utuntu dutesa kandi tagase muhora mutubona ahantu henshi mugo ntabwo muzi aho tuba twavuye ni hahandi nyine mwirirwe murarondera hatariho inimero nzazindireka ince ndabashirira ko muce muraba ku bakunzi b'ibiseke ibindi bintu byinshi byose Ikimamara agence turi mu kazi komeza mutwitura inimero nzazindi
adresse ya ya yindi aha kuri siège ni Mukamenge hano iwabo w'abantu neza neza uriko uraduga ni kuri RNE nko ku metero 100 uvuye muri rompo kwanza ni nko ku metero 50 ibisigaye Raba amazina yose muraca muvyibonera vuga nta kimwe yeko imiduga murabizi ko dusanzwe tuyifitiye ibindi bikoresho byose murabona byo dusanzwe dukoresha mu manza ikirenze kuri ico twe turashobora gufata urubanza rwawe tugakamera tugafotora tukabaha bakugira decor tukagudekorera imodoka tukaguha n'imodoka tukaguha ibintu byose mukoresha mu rubanza ni kuvuga impuzu kuva ku cambere gushaka kucanyuma yo gusukira kuzana ayawe ukeneye ibintu byubashe turabikora neza kandi twizere ko murabizi ko tutawasondeka ibisigaye reka duhurire online murakoze